Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino yanyu Umuhuza TV. Uyu n'umwatuye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye ariko cane tukaza kugaruka ku ndongozi ndetse n'uruyeri zigenda zikoresha mu kugira ngo zigumye zirira amahera y'igihugu. Ni kenshi bibaho ariko kuri ubu vyageze no mu Buramatari. Hari benshi bazezwa amabanga ahambaye mu gihugu aho kuja kuba mu nzu leta yabategekanirije bo bagahitamwo kwibera mu zabo, kandi ivyo nivyo bihinduka n'ubundi leta ikagenda igakotesha ayo mazu babamwo kandi ari ayabo. Mbere bija kuba vyagaragaye ko wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ya President Varisito Ndayishimiye arengewe me bunyoni kuri ubu apfunzwe, nawe ngo niko yabigenje. Hari inzu itegekanywa ko ibamwe abashikiranganje ba mbere ba leta ngo we yaranse kuyijamwo, ahubwo aja kwibera mu kirimba yiyubakiye, bityo leta ikagoma imuha amahera yo gukotesha inzu kandi n'ubundi aba muyo yiyubakiye. Sindongozi nyinshi cyane zibikora ariko kuri ubu hari Buramatari yihaye inkumbi nawe arabikora. Uyu akaba ari Buramatari w'intara ya Rumonge. Uno munsi tugiye kubashikiriza amanyanga ya Buramatari Leonard niyo nsaba kubijanye n'inzu abamwo. Iyi nzu abamwo niyo nsaba yarakoze amanyanga akomeye kugira irihwe na leta. Niyo nsaba yabeshe ko ari umuntu atazi mu gihe ari rwiwe. Muti yoba yarabikoze gute? Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenzawe aho baherereye hose, iyo bari ngaha mu gihugu c'u Burundi canke se hanze y'imbe z'igihugu c'u Burundi, kugira ngo nabo batuja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni Umuhuza TV, nkwaye ikaze mwidonido yano makuru. Nkuko nari ntanguye ano makuru mibabwira mu mfunyafunyo, tugiye kubagezamwo ibirabana n'amanyanga ya Buramatari Leonard niyo nsaba arongoye intara ya Rumonge. Kuri ubu ivy'inzu abamwo nawe birameze nka bimwe vya bunyoni, gushika naho we yafashe iyo yaragenewe na leta akayishiramwo undi muntu nawe acejwe amabanga ya leta kugira ngo bigaragare ko iyo nzu bayirimwo, mu nyuma leta imukoteshereze muri iyo nzu yiwe yiyubakiye. Nkuko twabemeye tugiye gutangura ico twise semene niyo nsaba, ni urukurikirane rw'amatohoza twakoze ku manyanga ya Leonard niyo nsaba Buramatari wa Rumonge province. Uyu munsi duhera ku manyanga yakoze mu bijanye n'imizubukiro ahazo kwimburwa ikiyeri k'umutambara. Amanyanga y'ubu bunyonyezi biragoye kandi ngo kubiha izina, ariko ico bikoze intara ya Rumonge kigeze habi mu vy'ubutunzi. Amanyanga kubera amanyanga Leonard Nyangoma ayirongoye. Reka ariko dutangure kubirabana n'iyi nzu yiwe yagenewe n'igihugu ariko akaba yaranse kuyibamwo. Mu gihe hari inzu yagenewe Buramatari aho mu Rumonge, Buramatari niyo nsaba Leonard yaranse kuja kuhaba. Aho ni mu gihe abandi Buramatari bose bagiye bararongora iyo ntara ariho bahora baba. Buramatari Leonard niyo nsaba we yasiguye ko iyo nzu iri habi, mauvais emplacement. Ivyo akabikaba biri no mu vyatangaje benshi. Mu kwanka kuhaba, benshi ntibari bazi imitwe yapanze iyo nzu mubona ngaho mu video, akaba ari yari igenewe Buramatari yacija kubamwo utwara iperereza aho mu ntara ya Rumonge yitwa Sibomana Regis, naho zicanke uwo kwemeza ko ari imitwe abapanze. Ariko vyatangaje abantu impamvu Buramatari yanse kuhaba. Buramatari rero yaciye atangura gusaba ko nawe yopangirwa inzu abamwo, akaba yaraciye atangura kwandika amakete asaba ubushikiranganje kumurihirira inzu. Amanyanga adasanzwe, Buramatari yaranditse ikete ategeka ko bamupangira inzu y'uwitwa Claudine
nizigiye. Aha ntawamenye impamvu ibi yoba yarabikoze. Muri rino kete twaronse mw'ibanga, Buramatari Niyonsaba yasiguye ko yopangirwa inzu kuko adafise ahaba bivanye nuko inzu ya Buramatari isigaye ibamwo ubutwara iperereza mu ntara ya Rumonge. Niyonsaba aca avuga ko iyo nzu iri muri quartier Rukinga itamworohereza, iri habi. Amatohoza twakoze twasanze uyu mugore Buramatari yavuze muri rino kete ari we ategerezwa gupangira inzu, ari umugore wiwe bubakanye, kandi iyi nzu mubona babamwo yegukira uyu Buramatari nyene yayubatse ataraba Buramatari, kaba eba muri quartier Mugomere aho mu Rumonge. Ibi rero vyaratangaje abatari bake, ukuntu Buramatari Niyonsaba yanse kuja kuba mu nzu yamugenewe kugira arihirwe inzu yiwe bwite, arinze kurabesha ko ari y'umugore atanazi kandi babana. Bamwe bati birateye isoni, uko n'ugusesagura itunga ry'igihugu. Ino nkuru y'uyu mu Buramatari yakoze aya manyanga angana uku tuzogenda tuyibashikiriza. Hari ibindi tukiriko turondera, yoba inyishu izoturuka mu bushikiranganji ndetse n'ibindi vyose bizogenda bikurikira kuri iyi dosiye. Reka ano makuru yacu tuyabandanize ku yandi ariko aravugwa mu ntara ya Bubanza, aho abanyonga amapikipiki batumva impamvu batangishwa amahera yo kwakira urumuri rw'amahoro. Mu ntara ya Bubanza abanyonga amapikipiki bariko baratangishwa amafaranga 2,000 kwipfungwa avugwa ko hagenewe kwakira urumuri rw'amahoro. Abayatangisha bakavuga ko batumva impamvu batangishwa ayo mahera. Umwe mu bagize ico bashikirije yavuze ko ari umwenegihugu wo mu ntara ya Bubanza, komine Mpanda. Jewe nsanzwe nkora akazi ko kunguruza abantu kuri moto. Twebwe hari ibintu turiko turabona biduteye amakenga. Hari abantu bariko baradutoza amahera ngo nayo kwakira urumuri rw'amahoro, aho imoto yose iriko iratozwa amahera angana n'2,000. Twebwe rero ico tudatahura ni ukuntu badutoza amahera yo kugura urumuri rwitwa ko ari urw'amahoro, tukarinda kurugura amafaranga, bakirengagiza ubuzima buzimvye butwugarije. Ndipfuza ko mutotangaza amazina yanje kumvuza umutekano wanje, kuko ndazi ko amazina yanje haramutse agiye ahabona nogirirwa nabi, boca banyoherereza ko imbonerakure zikaza kumbuza amahoro. Kuko bigaragara muri buno butumwa, abanyagihugu ntibazi impamvu batozwa ayo mahera. Bo biyumvira ko ari ayo kugura urwo rumuri, ntibazi ko rusanzweho. Ico abanyagihugu batazi nuko amafaranga agenewe urwo rumuri atorwa n'inama nshingamateka buri mwaka. Ayo mafaranga leta iba iyafise, none umunyagihugu basubira kumuremereza intererano ziki? Mbega hoho urwo rumuri yoba ari imiharuro ya CNDD-FDD canke ni ibiki? Uwo muriro abarundi bose bahamagarirwa gutambira ni muriro nyabaki? Nawe ugira ico ushikirije muri commentaire kubirabana nano mahera ariko aratozwa bano banyagihugu bo mu ntara ya Bubanza, nk'ibi vyatangajwe n'uyu aba muri komine Mpanda. Ni nako kandi mu ntara ya Makamba ho abavyeyi biyamiriza itozwa ry'amafaranga bikorwa n'abategetsi bo mu ndero. Ni mu gihe ubuyobozi bw'amashure shingiro mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi bwatunganije yegeranywa ry'amafaranga 3,000 y'amarundi ku munyeshuri umwe wese. Ayo mafaranga nk'uko bivugwa n'abayatoza ngo akaba agenewe kugura impapuro no gufotora kugira ngo ibibazo vy'amakomine bikorwe. Abavyeyi b'amashure cane cane abo kuva mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'icenda siko babibona. Bo bakaba babona ko ayo mafaranga asabwa ari umurengera. Hampande y'amafaranga y'ishuri ari hagati y'5,000 ndetse na 6,000, ngo abavyeyi rero bategekwa gutanga 3,000 vy'amafaranga agenewe kwandika, gufotora no kugura impapuro zo kwandika ko ivyo bibazo. Kubw'amasoko mu bavyeyi ibibazo vyo buri mu mpera y'igice ngo ntibigifatwa mu minwe n'ubuyobozi bw'amashuri nk'uko vyahora ubwa mbere. Ubu ngo abavyeyi nibo bategerezwa gukora ibishoboka vyose bakariha ivyankenerwa vyose. Rero ngo ntitwumva igituma leta itakiriha ayo mafaranga agenewe itunganywa ry'ibibazo, akaba ariko bagaragaza umubabaro. Ariko amasoko yegereye ubwo buyobozi bw'amashuri yo avuga ko amafaranga
ko ayo mafaranga aribwa ahanini n'abayobozi b'amashuri mu makomine uko ikibazo gitunganijwe. Hariho ngo amafaranga ari hagati y'imiliyoni 5 na 6 zigaburwa n'ababitegura, akaba ariko bitomorwa n'amasoko atashimye kwivuga mu mazina. Mu ntango z'umwaka w'ishure w'ibihumbi 2023 umwaka w'ibihumbi 2024, Buramatari w'ico gihe Françoise Ngozirazana yari yakoresheje inama ku ndongozi zo mu gisata c'indero, akaba yari yababujije kwanduza amafaranga ku bavyeyi kiretse ku banyeshuri bo mu mwaka w'icenda kugira ngo bitegurire ikibazo cyo mu mwaka w'icenda. Iyo ngingo yari yanasubiwemo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu kwezi kwa kabiri mu rugendo. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje cikanwa n'amakuru dushikiriza. Sangiza kandi no makuru bagenzi bawe aho baherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuhoza TV, Imana ibahezagire.